Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu mutekano ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatuhoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'igisoda caha mu gihugu c'u Burundi, aho abasoda bavuga ko umwanya n'umwanya mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ataba ahinduye ibintu bashobora kumwihinduka amaze bakamutembagaza ku butegetsi, mu gihe abasoda batari bake bari banejejwe n'ibikorwa Perezida Evariste Ndayishimiye yari yakoze cyo kubongera umushahara, aho babahaye amafaranga bahoraga bibwa. Ariko icyabateye intuntu ikomeye cyane muri no minsi nuko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya gukora ibikorwa biteye ubwoba, kandi akabandanya kwerekana ko umusoda w'u Burundi ataco avuze imbere ye. Akaba ari ibintu biriko birashavuza abasoda batari bake, bakabona ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye natagira ico akora ngo ahindure ibi bintu bazamutembagaza ku butegetsi. Hari amakuru ahambaye cane twabateguriye arabana n'ibiriko biravugwa n'abasoda ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya ashobora kubona ingaruka zijanye n'ibyo ariko arakora, aho ari gufata abasoda b'u Burundi akabarungika gupfira mu ntambara muri Kongo, intambara abasoda badasigurirwa ico ivuze ndetse n'ico imaze, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we aronkamwo amafaranga menshi cane, aho ku musoda arungitse muri Kongo ahabwa amadolari ibihumbi 5, ariko ayo mafaranga umusoda w'umurundi akaba atigera ayabonaho. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho inkuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Umwihwezo w'intwazangabo, igisirikare c'u Burundi gisigaye gicuritse, abasoda bato barusha amashuri ba generali. Inyuma yuko hari abasoda b'u Burundi barahiye gusubira ku rugamba rwo kurwana na M23 muri Nord Kivu, hari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yaturungikiye uyu mwihwezo. We ashimika kwerekana ko hari impinduka ikomeye iriko iraba mu gisirikare naho abakirongoye batabibona. Avuga ko igisoda c'u Burundi gifise abasoda batoya bize bafise amashuri kurusha na bamwe mu bajenerali babatwara. Avuga ko abasoda nk'abo bisaba kubumvisha neza urugamba bagiyeko. Abasirikare b'incabwenge gutyo barakeneye ko indongozi zabo nazo nyine ziba ziciye ubwenge, ariko mu gihe biboneka neza ko abarongoye igisoda c'u Burundi muri no mensi abenshi nta nubwo bagiye baheza amashuri yisumbuye. Biherutse kubera muri Kongo si ibintu bisanzwe, si n'ibintu byoroshe, ni ibintu biteye ubwoba cane mu gisoda, aho abasoda bagumuka bakanga kujya ku rugamba, ibidasanzwe mu gisoda c'u Burundi. Biherutse kubera muri Kongo ntibisanzwe mu mateka y'igisirikare c'u Burundi, kuko abasirikare barerekanye neza ko badatinya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi baberekanye neza ko umwanya n'umwanya bashobora guhindura ibintu nka mu gihugu c'u Burundi mu gihe yaba atagize ico akora kugira ngo yisubireho. Kubona abasoda batoya babwira Generali Muzinga ko badashobora gusubira kuja kugwana na M23, kubona bamubwira icesi ko bakeneye kwitahira mu Burundi kandi bakabikora, kubona bahitamwo kuja gupfungwa hako baja ku rugamba, ibyo bigakorwa n'abasirikare amajana, si ikintu gisanzwe kandi si ikintu cyoroshe cane. Ni ubutumwa bukomeye cane bwari buhawe Perezida Evariste Ndayishimiye, naho we atigeze abibona n'ubu ngubu akaba akibandanya ibikorwa bibi byo kurungika abasoda muri Kongo, mu gihe imiryango iguma irira kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya gutuma abana babo bicwa. Birahambaye ko abarongoye igisirikare bicara bakiyumvira umutima uri hamwe impamvu abasoda batoya bigenjeje gutyo imbere ya Generali Muzima. Abasoda ubegereye barasigura neza ko batumva iyo ntambara, barasigura neza ko bahemukiwe n'igisoda ca Kongo ku buryo badashobora kucizigira ukundi.
barasigura neza ingene igisirikare kwitwararika imiryango y'abasoda bahitanywe n'iyo ntambara kitigera kibikora. Ico batubahuka kuvuga ku mugaragaro ni ikibazo c'amafaranga Kongo yoba iriha ibikorwa byabo ariko bo ntibayabonwe ntibanayahabwe. Bino bibazo byabo birakomeye kandi birakeneye inyishu zikomeye cane kuko Perezida Evariste Ndayishimiye atabahaye inyishu nziza barashobora kumutembagaza ku butegetsi umwanya n'umwanya. Abasoda b'incabwenge barasigurirwa ntibaterwa ubwoba. Ico abatwara igisirikare bataratahura nuko abasoda bubu batameze nk'abakera. Kera abasoda batoya home dranke wasanga bize gushika mu mwaka wa gatandatu w'amashuri y'intango canke ugasanga ntibanahejeje amashuri mato mato. Ibisongerezi by'intwazangabo byaba byize gushika mu mwaka w'icumi w'amashuri yisumbuye canke ugasanga batageze mu w'icumi. Intwazangabo nizo zaba zarahejeje amashuri yisumbuye mbere zikabandanya no muri kaminuza y'igisirikare. Kuva muri 2005 aho hinjirijwe abahoze mu mihari y'abagwanyi byarahindutse gato. CNDD-FDD na FNL zarinjije intwazangabo zitahejeje amashuri yisumbuye mbere ziraduga ziraronka amapeti akomeye yo hejuru. Aho nobaha akarorero ka General de Brigade Dominique Nyamugaruka arongoye intara ya mbere ya gisirikare First Division, yize gushika mu mwaka w'icenda w'amashuri yisumbuye. Mu mategeko byari kugorana ko anashobora kuba igisongerezi su ofisiye, none ubu ni generali atwara division. Colonel Ildefonse Barankikwa yahora atwara abasoda b'u Burundi bari barungitswe muri gabo za yasi muri Kongo, we yize gushika mu mwaka w'umunani. Colonel Jeconias niho imbere yari yasabwe kuja kurongora abasoda b'u Burundi bagwana na M23, yize gushika mu mwaka w'icumi. Uburorero nk'ubwo ni bwinshi cane. Ibintu byifashe gutyo mu gihe abinjira mu gisirikare muri kino gihe ari abantu bize amashuri menshi cane kandi b'incabwenge ku buryo bukomeye cane. Kubera ubukene bw'akazi bubura mu Burundi, hari urwaruka ruheza amashuri yisumbuye mbere n'uruheza kaminuza rugaca ruja kwiyandikisha mu basoda batoya. Muzorabe barya ba first class na second class mumaze iminsi mwerekana baguye muri Kongo, nka bose barahejeje amashuri yisumbuye canke ugasanga barize gushika mu gice ca kabiri c'amashuri yisumbuye. Ni ukuvuga abo abasirikare binjiye kuva za 2018 abo twita bacinjire ni abasirikare b'incabwenge kandi bafise ubwenge burusha n'ubw'ababarongoye, akaba ariyo mpamvu bigoye ko abatera ubwoba. Hari uwundi mu rw'iyo basirikare batoya usanga barize n'abasoda bavuye muri FNL. Abo barimwo abinjiye muri FNL ku munota wa nyuma, ugasanga bari abanyeshuri muri kaminuza canke bari bahejeje amashuri yisumbuye. Mu gisirikare babagize abasoda batoya, bamwe barabandanije kwiga ku buryo usanga bafise diplome ya licence ariko ugasanga bafise ipeti rya first class canke caporal. Ibiriko biratuntuza abasoda batari bake babona ko barenganijwe ku rugero rutarigera rubaho. Bano basirikare bariyumvira cane, ntibamaze nk'abasoda ba kera wasanga umengo ni intama. Kera uhaye itegeko musoda mutoya yaca yihuta kurishira mu ngiro, nta kwiyumvira kwabamwo ndetse nta n'ibindi yarebaho. Umusoda wa kera yafata abategetsi b'intwazangabo nk'ababyeyi biwe. Umusoda w'ubu muraharira urabye nabi wakakurusha ubwenge. Ubu dufise abasoda biyumvira, dufise abasoda basoma imbuga ngurukana bumenyi, bamwe barusha ubwenge intwazangabo zibatwara. Umusoda nk'uyu atamusiguriye ico agiye kugwanira ntaco uba ukoze, ahubwo araguta ku rugamba canke se bikarangira nyine yanze kuja ku rugamba, nk'uko nyine abasoda mwabonye ko ejo bundi banze kujya kugwa ku rugamba bagahitamo kuza gupfungirwa mu Burundi. Niyo mpamvu basigaye bata urugamba ku bwinshi kandi bakemera kuja gupfungwa mu Burundi aho kugira ngo bajye gupfira mu ntambara badatahura iyo ariyo. Intwazangabo zishasha ziganye nabo zirongoye. Hari ikindi abatwara gisirikare batabona. Izi ntwazangabo zishasha zifise ipeti rya liyotona canke suriyotona, usanga zinganya imyaka n'abasoda batoya, hamwe ugasanga bariganye mu mashuri.
umwe aza ari liyotona uwundi akaza ari first class ariko bose bakaba bize bimwe inyifato zabo zitera zimera co kimwe muraraba turafise abaliyotona bariko baraheba igisoda abandi bahitamwo kwishikana muri M23 ibi byose abatwara igisoda batabiravye neza bizobyara ikindi kintu gikomeye cyane mu kiganiro watanze waravuze akarorero k'ibyabereye muri Sierra Leone mu mwaka w'1992 urafata akanya ubivuge neza kumbure bizofasha abategetsi kugurura amaso babone amakosa akomeye cyane bariko barakora kuko ibi bintu bibandanije gutya birashobora gusenya igisoda ndetse n'igihugu muri rusange kuko ata gihugu kitaba gifise igisoda kubera iki abavuye muri CNDD ari bake ku rugamba iki naco narabonye ko wakivuze ko ariko burya hariho ico mutazi abahoze bagwana muri CNDD FDD batera bahera mu gisoda abagwanye muri FDD bafise imyaka yegeranye cyane n'abantu mu mwaka w'1993 aho President Ndadaye yicwa bari bafise canke begereye imyaka 20 nka bose bavutse hagati y'1970 n'igihumbi urumva ko bafise imyaka iri hagati ya 53 na 43 aha ntiwibagire ko abasoda batoya bakukuruka bafise imyaka 45 ibisongerezi ku myaka 50 intwazangabo nkuru ku myaka 55 abagenerali ku myaka 60 aha muca mwumva neza ko mu basoda batoya hasigaye bake bahoze muri FDD kandi n'abasigaye basigaje igihe gito ngo bakurukuruke abo basigaye usanga bari mu makambi makeya acungera umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ndetse abandi ugasanga bari muri police militaire n'izindi nkambi nkeya zibujumbura aho nyene baba ariko barakorera ibikorwa byabo bya buri munsi muri no minsi hariko haratorokanywa abandi basirikare batayo zibiri bazorungikwa gushasha muri Kongo kugwana na M23 intara yose ya gisirikare isabwa gutanga abasirikare baba amajana 450 bariko bararondera gushiramwo abasoda ba kera bazoja kuremesha urugamba batazoza barahunga kurya kw'abashasha aho kumbure bazokongereza abahoze muri CNDD-FDD n'abasoda ba kera bo muri FABU na FNL kubera ari bo bamenyereye intambara kandi bubaha cyane abakuru kuko bo ntaco baba batekereza nk'aba basoda bashasha bari kuza mu gisoda bafise amashuri menshi ariko biragoye kwibaza ko hazahinduka kinini ku rugamba rw'intambara mu gihe hataboneka inyishu ku bibazo abasirikare bamaze gushira ahabona norangiza nsaba abarongoye gisirikare kungurura amaso bakabona ko hari icahindutse mu gisoda bagatahura ko gutwaza umukazo bitakiri umuti ahubwo bakiga ukumviriza umusirikare w'ubu asigaye afise ubwenge kandi asigaye asoma imbuga ngurukana bumenyi nibyo birahambaye ko umusirikare agumana discipline y'igisoda ariko ntibizoroha mu gihe umusoda azoba adasiguriwe neza rugamba ariho nibacererwa guhindura uko batwara igisoda bazisanga abasoda batoya bafatanye n'intwazangabo nshaje ico bazokuramwo nta numwe akizi ariko biraboneka neza ko abasoda bariko barategura ikintu gikomeye cyane kuko biraboneka neza ko bahemukiwe ku rugero rukomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye Perezida Evariste Ndayishimiye arabandanya kurungika abasoda muri Kongo mu gihe ababyeyi babandanya gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye guheba gutanga amaraso y'abana babo umubyeyi w'umusigati aratakambira umukuru w'igihugu ngo ahagarike impfu z'abasirikare b'u Burundi muri Kongo hari umubyeyi ava muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza yakwandikiye avuga agahinda afise kubera imiryango iriko irabura abayo mu ntambara ya Kongo uyu mubyeyi avuga ko ku mutumba ava ko wa Musigati gusa bamaze kubura abasirikare bane mu kiringo gito cyane yabivuze yumvise ko hari inshuti yiwe yahaciye iminsi 3 yishwe ntiyumva ico aba bana b'u Burundi bazira yanditse ati njewe ndi umubyeyi wo mu ntara ya Bubanza komine Musigati segiteri ya Musigati maze iminsi mbona ingene uhanura abategetsi bacu kubijanye n'intambara barimwo muri Kongo ndakwandikiye mfise agahinda kenshi natwe twamenyeshejwe uno munsi ko twabuze uwacu yitwa
Ezechiel Ninahazwe. Ezechiel yari yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri 2018, yari amaze indwi zitatu gusa muri Congo. Akigenda yari yizeye ko nawe bizomuha akaryo ko kuja muri Somalia maze akisununura nk'abandi basirikare. Kumva ko azoja muri Somalia byari byamuhaye ibyizigiro by'ubuzima. None umve aciye agwa muri Congo. Batubwiye ko yari ajajanye na bagenzi we kurondera ibiziga by'abasirikare baheruka kugwa ku rugamba. Bagezeyo ngo baciye baraswa, gutyo tuba turabuze umuhungu wacu, agiye akiri muto cane, adusigiye agahinda gakomeye cane. Twumvise ngo we tuzoronka ikiziga, ariko hari n'abandi tutariko turaronka ibiziga byabo. Aka gahinda tugasangiye turi benshi. Muri segiteri yacu tumaze kubura abasirikare 4 baguye muri Congo. Mu gihe gito cane twaheruka kubura undi musirikare witwa Eric Kwizera na mubyara we witwa Ezechiel Baravuga. Hariho n'uwundi wo hirya yacu gato sinibuka amazina yiwe, ndazi ababyeyi biwe gusa. Nimba iwacu gusa tumaze kubura abangana gutyo, ibaza uko byoba bimeze mu gihugu cose. Muri abo hano iwacu hariho abo n'ibiziga byabo bitigeze biboneka. Ndatakambiye perezida wacu ahagarike aya marira mu miryango. Ubu womengo Burundi bwasubiye kuja mu ngwano. Umuryango wose ufise umusoda uguma witeze ko bawubikira. Ntitwumva ico abacu bariko barazira. Umuvyeyi w'igihugu nadutabare bihagarare. Namwe ndabashimiye ko muguma mushira ahabona ibinyegezwa. Ubundi hano mu Burundi nta na kimwe kivugwa. Umuryango utabuze ntaco umenya. Ababuze nabo bibaza ko ari bo bonyine. Ubu turazi biriko biraba kubera watubereye ijisho asho ukabitumenyesha. Turahojeje umuryango wa Ezechiel Ninahazwe n'imiryango yindi yose iriko iraburira abayeyo muri Congo. Ikibabaza abasirikare b'u Burundi muri Congo suko hariho abapfira ku rugamba barazi ko umwuga wabo utoroshe. Abasirikare barabazwa n'ibintu bitanu bikurikira. Abasoda b'u Burundi ntibumva ico bagiye kurwanira, bavuga ko batabona ico bapfa na M23. Abasoda bashavuzwa no kumva ko bagurishijwe, ko abategetsi bariko baca amamiliyoni y'amadolari ku maraso yabo mu gihe bo badahemberwa iyo ntambara na M23. Abasoda barababazwa no kuba barakuwe umwambaro w'igisirikare c'u Burundi bakambikwa umwambaro n'ibendera rya Congo. Abasoda bababazwa n'ingene bahemukirwa n'abo bitwa ko bagiye kurwanira, bakabata ku rugamba, bakabateza ko M23 ibica ku bwinshi kuko babasigira ibigwanisho bikomeye cane. Abasoda bashavuzwa nuko umuryango w'upfuye ushobora kutabimenyeshwa kandi akaba atagitekanijwe co gushikira abasigaye kugira ngo babeho. Nicyo kiriko kirababaza umuryango. Barashavujwe nuko leta ataco ikora ngo ibohoze abasoda bafashwe mpiri na M23. Ayo kaba ari amagorwa y'abasoda baha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'amarira y'ababyeyi babo bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye abana babo aho yemeye gutanga amaraso yabo maze nawe akironkera amafaranga menshi cane. Ariko akaba ari amakuru avuga ko umwanya n'umwanya ibintu bishobora guhinduka kuko hari akarwi k'abasoda kari ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abariko bararungikwa kurwana muri Congo bari kuvuga ko bagomba guhindura ibintu bagakuraho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ayo akaba ari amakuru tubandanya kubatohoreza, turi buze kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma ico ubusabwa nta kindi no gupyanda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.